twishishije bugufi mu mitima dusenga Imana twongeye kuguhimbaza muri minsi n'ijuru ukuntu watuyoboye kuva mu wanjye w'agatondo ukaba udushikanye mwana mu masaha yo ku mugoroba no hamba icyubahiro none turagusabye ngo utubabare ibyaha byacu utweze biciye mu kimazi cy'umwana wa Yesu Kristo uduhe ukoze hanyuma turakuragize na n'ubu ijambo ryawe tugomba twongere twigire hamwe nk'isengero ryawe turagusabye zitahuzwe nawe kandi utubashije kubishyira mu ngiro ibyo rituma igihe byerekana ku tugiye gusangana byatuzwe n'urubanza mu izina rya Yesu amen. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ndongeye kubaha ikaze kuno mugoroba kugira ngo dusangirire hamwe ikigwa cyacu cyo kuno munsi. Ndahaye ikaze mwebwe muri mwa kino kibanza kandi ndahaye ikaze n'abagiye kudukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ikigwa tugiye kurabira hamwe kuno mugoroba kivuga ngo indoto za kera zishura ibyizigiro. Tugiye kurabira hamwe indoto za kera kandi izo ndoto za kera zikaba zishura ibyizigiro kandi zishura ibyizigiro kuri abo bantu bose bemera kwiyegurira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Uravye ibiriko biraba muri iki gihe ca ugira amatsiko yo kumenya ivyakazoza. Kuri ino si ibintu biriko biraba birateye ubwoba ku rugero ruhambaye. Bagenzi, abantu bose kandi n'Imana irashaka ko tubimenya. Ego Imana ntabwo yifuza yuko abantu babaho nkaho bariko baragendera muri gari ya mosho batazi iyo bava n'iyo baja. Imana irifuza yuko tubimenya. Abantu bose barahangayikishijwe no kumenya amabanga y'ibyakazoza kandi na mwebwe muri ngaha murashaka kumenya ibyakazoza kandi Imana yarabishuriye biciye mu buhanuzi bw'ibizoba. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana Bibiliya hariya mu gitabo ca Amosi igice cya 3 ku murongo w'indwi havuga ngo erega umwami uhoraho ntazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasabyi biwe avugisha. Imbere y'uko ibintu byose biba uhereye kera hose Imana yane yibira akabanga abantu bayo. Uno munsi Imana igiye kwibira akabanga mwebwe muriko murankurikirana, haba abari mwa kino kibanza, abariko baradukurikiranira mu ngo zabo, hamwe n'abariko barakudukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi. Bagenzi, Imana hariho ibyo yaduhishuriye ibicishije mu mwami Nebukadineza. Hari i Babuloni, Daniyeli igice cya 2 niho turi. Birakwiye yuko dusoma Bibiliya kugira ngo dushobore gutahura ibyerekeye amateka Imana yaduhishuriye biciye mu mwami w'abami abo bitwa abaperere bari bakomeye cyane ku isi nka Nebukadineza. Nebukadineza yarajyanye. Bibiliya duhereye ku murongo wa mbere wa Daniyeli igice cya 2 havuga ngo mu mwaka ugira 2 Nebukadineza ari ku ngoma yarose inzozi, nuko ahangayika umutima, itiro ryiwe iraguruka. Daniyeli igice cya 2 ku murongo wa igice cya 2 ku murongo wa mbere. Muramaze namwe kuryama hama mwarota inzozi, umutima ugahagarara, ibintu bigakomera. Nebukadineza naho yari umwami kandi abantu bose bazi yuko ahiriwe, yararose inzozi maze ibintu biramukomerana, biranka yuko asubira gusinzira. Bibiliya ibandanya ivuga ngo umwami acahamagaza abanyamabanga
abapfumu n'abarozi n'abakarudaya ngo bamurabarire izo nzozi ziwe, maze abakarudaya bishura umwami bati, mwami, nta muntu n'umwe wo ku isi yoshobora kukumenyesha iryo jambo atari Imana, nazo ntizibana n'abafise umubiri. Bagenzi, ninde muntu yorota inzozi hama akagenda kubarira uwundi muntu ngo azimubwire kandi yongere amubwire n'ico zisobanura? Bano banyamareba, bano bapfumu basabye umwami yuko yobabwira izo nzozi, maze nabo nyene bakamubwira uko izo nzozi zisobanurwa. None rero bagenzi, Bibiliya ibandanya itwereka ngaha yuko abapfumu hamwe n'abarozi ata muntu n'umwe ahari yoshobora kutumenyesha inzozi, kandi ata muntu n'umwe ahari yoshobora kutumenyesha ikintu na kimwe kiretse Imana yonyene iri mw'ijuru, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Aho nyene umwami yaciye ashavura. Bagenzi, mwese musanzwe mubizi yuko abami ari abantu baba bakomeye, kandi umwami abe mwiza atanga itegeko ryiza canke atange ribi, vyanka vyakunda utegerezwa kuriyoboka iryo tegeko. Erega bagenzi, niko vyagenze. Umwami Nebukadineza yaciye ashavura kubera yuko abantu bari banse gukurikiza iryo tegeko. Ico yaciye avuga ngo nimugenzene nimubice. Cabagenda gukoranya abanyabwenge bose b'i Babuloni kugira ngo baze kandi bicwe. Ndagenda kubwire mugenzi uriko uradukurikirana, iyo ibintu vyakomeye, iyo ibintu vyase, abantu bazokwemera. Ubwa mbere Daniyeli na bagenzi biwe abantu ntibabemera, abantu barabasuzugura cane ku rugero ruhambaye, baca bagenda kuzana na ba Daniyeli kugira ngo nabo bicwe. Ndagenda kubwire mugenzi yuko abantu bazogukengera, ariko vyakomeye, ibintu biba vyakomeye nyene. Bibiliya imbarira ngo maze Daniyeli arinjira asaba umwami amuhe igihe azoze kumenyesha uko bisobanurwa. Nasanze Daniyeli yari afise ukwizera gukomeye. Kubera iki Daniyeli yari afise ukwizera gukomeye? Impamvu ndiko ndababwira nimwe yonyene. Daniyeli, impamvu mvuze ngo yari afise ukwizera gukomeye, nuko zino nzozi atarazizi. Nta n'ahandi yarazi yuko aza kubikura atari ku Mana, kubera yuko Bibiliya inyereka ngo nuko Daniyeli aja iwe abimenyesha bagenzi biwe Ananiya na Mishayeli hamwe na Azariya, kugira ngo basabe Imana yo mw'ijuru ibagirire imbabazi, ibamenyeshe ayo mabanga. Nimurabe namwe, Daniyeli yinjiye ku mwami amubwiye ati n'igihe gito nzoza kubikubwira. Hama Daniyeli avyiteze ku Mana. Nimurabe namwe ukuntu Daniyeli yari yizera ku rugero ruhambaye. Iyaba umuntu wo mwa kino gihe yari kubarira umwami ati ndaza kuguha inyishu ku mugoroba, akabanza akagenda gusenga, hama Imana yari mwemerera akabona kuza. Yamara kubera yuko Daniyeli yari yizeye ku rugero ruhambaye, Daniyeli yaremeye. Bibiliya ivuga ngo nuko Imana ihishurira Daniyeli iby'iryo jambo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro.
Imana yarabimwishuriye. Maze Daniyeli Imana imaze kubimuhishurira yaributse gushima, maze Daniyeli atazira Imana yo mu ijuru. Daniyeli aravuga ati izina ry'Imana riragahimbazwa ibihe bitazoshira, kuko ubwenge n'ubushobozi ari ibyayo. Tugeze ku murongo wa 20. Bagenzi, abantu benshi mwa kino gihe Imana irabakorera ibyiza, ariko ntabwo baza bibuka gushima. Mbega wewe, iyo Imana ikugiriye ibyiza uhora wibuka kugenda kwishima? Ugomba mugenzi kwiyumvira kwa kino kintu, kubera yuko ni ikintu nyene kiba gikomeye mu buzima bwa buri munsi yose. Abantu benshi barasenga bagasenga Imana ati Imana niyangirira ibakwe ikanyishura kwa bino bintu ndiko ndayisaba, nanjye nzohagarara mu ngoro yayo kugira ngo ndayishime. Bakavuga ati nzokora iki hamwe nokira ano magwara? Nzoca niyegurira Imana. Yamara Imana yaheza kubagirira neza, abo bantu nyene Imana bayishimira mu kabare. Abo bantu nyene baca baja ku wundi mugabo. Abo bantu nyene Imana bayishimira mu kuyituka no kuyigirira nabi ku rugero ruhambaye. Hari abantu benshi uno munsi bavuga ngo Imana niyaramuka ifashije ikamfasha neza nkakira ingwara muganga ariko aramvura, nanje nzoca nemera kwiyegurira. Ariko narigeze kubona abantu Imana yagiriye neza muri ubwo buryo, ariko batigeze bafata izo ngingo biyemeje. Usibye gusa ibyo, Imana yakugiriye neza muri kahise, igukorera ibyiza byinshi bitandukanye. Mbega uhora wibuka kwishima? Daniyeli yarashimye Imana imugiriye neza. Daniyeli aho nyene yaciye agenda kwishura umwami. Bivuga ngo Daniyeli yishura umwami ati ibanga wasobanuza nta banyabwenge boshobora kuri kumenyesha mwami. Bagenzi, Daniyeli ngaha avuga ngo canke abapfumu canke abanyamareba canke abamenyi, ariko mwijuru hari Imana ihishura amabanga, kandi niyo yakumenyesheje ibizoba mu bihe bizoza. Mugenzi, bavukanyi banje, Daniyeli ngaha yakoze ikintu gikomeye cyane ku rugero ruhambaye. Abantu benshi iyo Imana ibagiriye neza bafata ibikorwa Imana yakoze bakabyiharurako, maze bakigira abahinga ku rugero ruhambaye, kugeza naho ibikorwa Imana yakoze babyiharurako. Ngaha Daniyeli yari guca agenda akabarira umwami ati mwami, buriya wewe naho uri umwami, jewe urabona yuko mpambaye. Kubera iki mpambaye? Ibintu byananiye abantu bose, urabona yuko ari njyewe ndabishoboye. Yamara Daniyeli wewe siko yabigenje, yubashe Imana kandi ahitamwo kuyisenga. Imana Daniyeli amaze guhitamwo kuyisenga, Imana ikamwumvira. Daniyeli yahisemwo gushira Imana imbere mu buzima bwiwe bwose. None rero mugenzi, nawe ndaguhamagarira gushira Imana imbere, mbere no mu gihe Imana ikugiriye neza bigusaba kwemera gushira Imana imbere muri byose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari jewe Mana kayindi.
ni jewe Mana nta yindi duhanye. Hera mw'itanguriro nkavuga iby'iherezo, ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitaraba, nkavuga nti imigabo yanjye izohoraho kandi ibyo nzogomba byose nzobishitsa. Yesaya igice cya 46 ku murongo w'icenda hamwe n'uw'icumi. Bagenzi, ijambo ry'Imana rirabivuga neza yuko Imana ari ishobora byose, yuguruye ntawugara kandi yugaye ntawugurura. Niyo yonyene yo gutura ibitwaro yacu kandi yiteguriye kutwumva kandi izotwishura. Nuko mugenzi, Daniyeli yaciye atangura kubarira umwami. Nuko mugenzi, wabonye igishushanyo kinini, ico gishushanyo gihambaye gikayangana birenze urugero cari gihagaze imbere yawe, kandi ico gishushanyo kandi ishusho yaco yari iteye ubwoba. Ico gishushanyo umutwe waco wari inzahabu nziza kandi gikiriza n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byari miringa, amaguru yari ivyuma, ibirenge byari kivange c'ivyuma n'ibumba. Nawe urabyitegereza ushitsaho ibuye ryaziye rigasituwe n'amaboko yikubita ku birenge by'ivyuma n'ibumba by'ico gishushanyo birabimenagura. Daniyeli abandanya avuga ngo nuko icuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'inzahabu bica bimenagurikira rimwe, bicika nk'umuguruka wo ku mbuga basekurirako muci. Umuyaga urabiturira, maze aho byahora ntihaba hakiboneka. Maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini, yuzura isi yose. Daniyeli igice cya 2 tugeze ku murongo wa 35. Nuko inzozi nizo kandi turakumenyesha mwami ingene zisobanurwa. Bagenzi, nuko Imana ntiyatanze inzozi zonyene, yamara yaratanze nuko zisobanurwa. Bibiliya ibandanya ivuga iki? Nuko rero Daniyeli yaratanguye gusobanurira umwami, aramubwira ngo nuko rero uwo mutwe w'inzahabu ni wewe. Ni kuvuga ngo umutwe w'inzahabu, kubera ngaha bwari ubwami bwa Babuloni. Nebukadineza yari umwami w'abami i Babuloni. Ni kuvuga ngo ubwami bwa mbere bwo bwa kino gishushanyo, umutwe w'inzahabu ni ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwa Babuloni bwari ubwami bukayangana kandi bwari ubwami bukomeye, koko nta kindi bwari kugereranywa atari inzahabu. Kandi inyubako n'ibintu by'agaciro by'i Babuloni byose byari inzahabu. Nico gituma ubuhanuzi mu kuvuga ubwami bwa Babuloni bwaciye bubona bw'inzahabu nziza. Bibiliya ibandanya ivuga ngo kandi mu nyuma zawe hazobyuka ubundi bwami butanganya n'ubwawe gukomera. Bagenzi, Bibiliya yerekana ko mu nyuma y'ubwami bwa Babuloni hazoza ubundi bwami ariko butazoba bukomeye nka Babuloni. Byagenze gute? Igihe Berushaza umwami w'i Babuloni yariko aranwera ku bikombe by'umwami by'Imana bari babanyaze i Yerusalemu, muzobisoma hariya muri Daniyeli igice cyaho cya 5. Amajambo yaciye yandika ku gisika igihe Daniyeli yari kayasobanura kandi akongera akayasoma. Yarayasomye ano majambo, aravuga ngo ni mene tekeri ufarisi, kandi uko ibyo bisobanurwa nuko meni bisobanurwa ngo Imana iharuye imyaka umaze uri ku ngoma iyishize ku iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wagezwe ku munzane basanga ntushitse. Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabanganywe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Daniyeli
igice cya gatanu ku murongo wa 25 gushikana ku murongo wa 28. Muri iryo joro nyene Babuloni irategwa, Berushaza arapfa, maze Kuro uwo ubuhanuzi bwari bwarahanuye igihe kirekire atsinda i Babuloni. Ico gihe yarari kumwe na Dariyo kandi baca baratwara. Bagenzi, ibi byabaye muri ino joro umuhanuzi Yesaya yari yarabihanuye muri Bibiliya ritaraba, hariya muri Yesaya 45 ku murongo wa 1. Ibi nibyo jewe Uhoraho mbwira uwo narobanuje amavuta, niwe Kuro, uwo mfashe ukuboko kw'iburyo, kugira ngo siribanga amahanga imbere yiwe, kandi nzokenyurura inkindi z'abami, kugira ngo ndamwugururire inzugi imbere yiwe, kandi amarembo ntazokugarirwa. Bagenzi, niko byagenze. Kuro atsinda Babuloni, ubwami bwa Babuloni bugarukiraho, maze hinjiraho ubwami bwa kabiri bw'Abamedi n'Abaperesi. Muri ca gishushanyo bwageranijwe n'igikiriza c'amaboko, igikiriza n'amaboko vy'ifeza. N'ubwami bwa kabiri bugereranywa n'Abamedi hamwe n'Abaperesi. Umuhanuzi yabandanije abarira umwami ati, hanyuma hazobyuka ubundi bwami bwa kangahe? Bwa gatatu. Ubwo bwami buzoganza isi yose. Umwami wa nyuma yabayeho mu Bamedi n'Abaperesi ni umwami yitwa Ahasuwerusi, aboneka mu gitabo ca Esiteri. Uno mwami amaze kumva Abagiriki bariko baramugwanya, yaciye ategura urugamba agenda kubatera. Kandi amaze kugenda gutera Abagiriki nabo bari barongowe n'umusirikare yitwa Alexandre Mukuru, Alexandre Logra. Arize histoire murabizi. Alexandre Mukuru yaciye atera Ahasuwerusi, mbere aramwica, maze mu mwanya muto Alexandre Mukuru yigarurira isi yose, nk'uko ubuhanuzi bwari bwabivuze yuko buzokwigarurira isi yose. Ubwami bwa gatatu rero ni ubwami muri ca gishushanyo bwageranijwe n'inda n'ibibero by'imiringa, kandi ni ubwami bw'Abagiriki. Nibwo bwami bwasubiriye Abamedi n'Abaperesi, kandi nibwo bwami bwatwaye isi yose. Umuhanuzi yabandanije abarira umwami ati, ariko ubwami bwa kane buzokomera nk'icuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijajangura, kandi nk'uko ibyuma bifyonyora ibyo byose, niko ubwo bwami buzomenagura bukajajangura butyo. Daniyeli igice cya 2 tugeze ku murongo wa 4. Ubwami bwakomeye ku isi bukamera nk'ivyuma, bugakuraho ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bwari bufise abasoda bakomeye nk'ivyuma, n'ubwami bwa Roma. Nibwo bwami bwa kane bwategetse isi yose. Abasoda babwo bambara imyambaro ikozwe mu vyuma. Rero amaguru yo mwa kino gishushanyo y'ivyuma, amaguru y'ivyuma ni Roma. Ubwami bw'Abaroma bwari ubwami bukomeye cyane ku rugero ruhambaye, kandi bwatwagwa n'Abakayisari. Reka ndababwire, buno bwami bwarajejanguye ibintu byose kugeza naho bujanjagura Yesu. Murabizi neza mwese, mwarabyumvise igihe twatangura filime ya Yesu, hatwara Kayisari Augustino i Roma. Niwe yatwara isi yose. Kayisari Augustino, Yesu yavutse hatwara intwaro y'Abaroma, kandi intwaro ya Roma niyo yishe Yesu. Abantu benshi bazi yuko Abayuda n'Abafarisayo aribo bishe Yesu, ariko siko bimeze.
abayuda n'abafarisayo babaye ibikoresho bya Roma, irabakoresha kugira ngo bironderere ibyicaro mu ntwaro ya Roma. Byonyene byamara itegeko ryo kwica Yesu ryavuye kwa Kayisari, umwami w'abami w'i Roma. Abakayisari n'abami b'abami b'i Roma batwaye guhera mu mwaka w'168 bageza mu mwaka, bahereye mu mwaka nabinyuranije, batanguye mwaka w'476 imbere ya Yesu, baza kurangiriza ngaha inyuma ya Yesu. Nzobibandikira ejo. Kandi Bibiliya ibandanya ivuga ngo kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanze n'ibumba niko bazokwabirana n'abandi bantu, ariko ntibazofatana nk'uko ibyuma bitavangika n'ibumba. Reka ndababwire, ubuhanuzi bwerekana ko intwaro ya Roma y'ibyuma idahagarara, ibandanya itwara, ariko ubuhanuzi bukerekana yuko ibyuma bizokwivanga n'ibumba. Ni kuvuga ngo intwaro ya Roma izokwabirana n'abandi bantu. Amano n'ibirenge by'ikivange cy'ibyuma n'ibumba nta bundi bwami bigereranya atari ubwami bw'i Buraya. Nimushake namwe musome amateka, wicare usome ibitabo bya kahise. Bino ndiko ndakwigisha, nawe urashobora kubibonamwo yuko ibihugu bitandukanye by'i Buraya byishize hamwe. Reka ndababwire ibihugu by'i Buraya byishize hamwe bagenzi, nk'uko nabibabwiye. Intwaro ya Roma yatanguye umwaka w'168 imbere ya Yesu, maze igeza mu mwaka w'476 inyuma ya Yesu. Ahantu nihendeye nahabonye, nanditse hose imbere ya Yesu. Hano ni imbere ya Yesu, hano naho ni nyuma ya Yesu. Nibaza murabitahuye. Rero bagenzi, ngiye kubereka ibihugu byatwariye hamwe kandi bitigeze bifatana, byari bigize ubumwe bwa Buraya. Ibyo bihugu nabyo ni ibihugu 10. Icyo bitwa mu gihe cya kera Alemani, mwa kino gihe ni Alemanye. Icitwa Burugundi mu gihe cya kera, mwa kino gihe cyitwa Ubuswise. Abafrankisi mwa kino gihe ni Ubufaransa. Lombard mwa kino gihe ni Ubutaliyano. Saxons mwa kino gihe ni Ubwongereza. Ubuswedi mwa kino gihe ni Portugal. Abawisigoti mwa kino gihe ni Espanye. Abaheruli mwa kino gihe ntibagihari, baravuyeho. Abavandari mwa kino gihe ntibagihari, baravuyeho. Abasirogoti mwa kino gihe ntibagihari, baravuyeho. Buno bwami 10 nibwo bwami bwari bwarishize hamwe, butegekera hamwe, ariko ntibwigeze bufatana. Rero buno bwami bwose ubukuriye ari Roma, nibwo bugereranywa n'ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba. Buno bumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Buraya nibwo bwami bugereranywa n'ibirenge bivanze n'ibumba. Nta kino gihe babyitwa Ota. Abami benshi batandukanye harimo ba Charlemagne, ba Charles wa gatanu, ba Louis wa 16. Bano bose bararondeye yuko Buraya coba igihugu kimwe bagategekera hamwe, ariko gushikana n'ubu ntibigeze bafatana. Umwami yatwaye i Roma yitwa Napoleon Bonaparte. Uno nawe yari yaravuze ngo hazoba ubwami bumwe, ariko yarapfuye atabishitseko. Hariho n'abandi nka ba Kayisari, Wilhelm hamwe na Hitler, bose bararondeye gushira hamwe Uburaya ngo kibe igihugu kimwe. Bararondeye gushira isi hamwe
kugira ngo kibe igihugu kimwe, ariko byaranse nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze, ariko ntibazofatana nk'uko ibyuma bitavangika n'ibumba. Umuhanuzi yaciye abandanya asobanura umwami avuga ngo nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigira buhangura, kandi ingoma y'inganji yabwo ntaho izonyagwa n'irindi hanga, ariko buzomara bukovomvura ubwami bwose bw'abo bami, nyamara bwo buzohangama gushitsa ibihe byose. Bagenzi, inyuma y'ubwami bwose mwabonye turi ku bwami bwa kangahe? Bwa nyuma. Turi ku bwami bwa nyuma, ni kuvuga ngo ubwami bw'isi butegerezwa gutwara, turi ku bwami bwa nyuma. Bibiliya ivuga ngo uko wabonye ibuye ryasituwe ku musozi atamaboko arisituye, bikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'inzahabu, uko niko ubwami bw'Imana, Imana igiye guhagurutsa ubwami bwayo, kandi ubwo bwami ntibuzokwigira buhangura. Bagenzi, birakwiye yuko dusesangura ubwami bwose bwarahanguye, kandi turi ku bwami bwa nyuma. Imana yo mu ijuru igiye guhagurutsa ubundi bwami, kandi ubwo bwami ntibuzokwigira buhangura, ubwami bw'ibyizigiro. Bagenzi, icigwa catubwira ngo indoto za kera zihishura ibyizigiro. Bagenzi, impera n'imperuka ubwami bw'isi bugiye gukurwaho, haze ubwami bw'Imana butazoshira. Ibuye, ubwami bwagereranijwe n'ibuye, ubwami bwa Kristo umwami wacu. Ibuye rero ni ubwami bwa Kristo, nibwo bwami bugiye gukuraho ubwami bwose bwo ku isi. Iyo abantu duhamagarwa gusoma Bibiliya, tugasesangura Bibiliya mu miryango, kugira ngo tumenye bino byizigiro yuko ubwami bwo ku isi bugiye gukurwaho, hakaza ubwami bwa Yesu. Bagenzi, dusesanguye Bibiliya tubona yuko turi ku kanyuma, ni vuba tukinjira mu gihugu gikayangana, mu mazu akayangana yo mu ijuru. Ubwami bwose bwadondaguwe, haba ubwami bwa Babuloni bwaravuyeho, ubwami bwa Medi na Peresi buravaho, ubwami bw'Abagiriki buravaho. Uno munsi ubwami bwa Roma butegekera hamwe n'ibindi bihugu b'ubumwe bwa Buraya. Ariko kandi tugeze neza ku murongo wa nyuma w'ubuhanuzi, kubera yuko vuba bidatinze ubwami bwa Kristo bwagereranijwe n'ibuye bugiye kuza. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Abarushe ndabaremesheje, abantu bose babajwe n'iby'isi, abantu bose babajwe n'ibyabo n'ubugingo, ndababwira ngo hagiye kuza ubwami bwa Kristo. Ubwami bwose uko ari bune, haba ubwami bwa Babuloni, haba ubwami bw'Abamedi na Peresi, ubwami bw'Abagiriki, ubwami bwa Roma, bwose bugiye gukurwaho n'ibuye. N'ubwami bwagereranijwe n'ibuye, ubwami bwa Kristo. Kandi ukuza kwa rino buye niko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyahishuwe igice ca 11 ku murongo wa 15 havuga ngo mwijuru hakurikira amajwi arenga, ati ubwami bw'isi buhindutse ubwami ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Ubwami bwose buzohangura, ariko ubwami bwa Kristo ntibuzohangura ukundi. Muri Matayo igice ca 25 ku murongo wa 34, Yesu umwami azobwira abari buryo bwiwe
abakoze ibyiza, abagendeye amategeko y'Imana, ba bandi bita umuhamagaro turiko turahamagara, abemera kwifatanya natwe mu rugendo turi kumwe twerekeza mu bwami bw'Imana. Bibiliya ivuga ko iki gihe tuzoba turi buryo bwiwe, maze Yesu atubwira ati nimuze abo data yahezagiye muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Bagenzi, abemera kwakira ubutumwa bwiza dutanga, ubwo Yesu Kristo agiye kugaruka azobabwira no majambo. Mu gihe Yesu azoba yakiriye ubwami, tuzoca dufatanya nawe kuganza ibihe bitazoshira. Nebukadineza naho yari umwami ahambaye, amaze kumenya rino somo, amaze gutahura buno buhanuzi, bibirimbarira ngo maze umwami Nebukadineza aca yikubita hehe. Nebukadineza yaciye afata ingingo yo kwihana, afata ingingo yo kwiyegurira Yesu. Kuno mugoroba ndashaka ngo nkore umuhamagaro udasanzwe. Ndabaza nti ni bangahe bifuza kuzobana natwe mu bwami bwa Kristo bugiye kuza? Turi ku murongo wa nyuma, ni vuba umwami wacu Yesu Kristo akagaruka. Yesu agiye kuza vuba mugenzi. Mbega uriteguye kuzobana nawe mu bwami bwiwe? Ubuhanuzi buhejeje kutubwira yuko turi mu gihe c'iherezo, turi ku murongo wa nyuma. Yesu yihanganiye wewe hamwe nanje, ntiyashaka yuko abantu ba hano mu kagongo murimbuka. Nico catumye nza kugira ngo ndababwire ubutumwa bwiza, kandi abemera kumwizera bose bakamwiyegurira bazobaho ibihe n'ibihe bidashira. Yesu aguteze ibiganza. Ndasaba ngo mwese muhagarare, buri muntu wese afata umwanya wo kwiyumvira. Mbega urashaka kuzobana natwe mu kuganzanya na Yesu mu bwami bwiwe ibihe bidashira? Urashaka kuba umwami n'umuherezi? Urashaka kuzoragwa ibyiza by'ijuru byasezeranywe? Yesu aguteza ibiganza. Umuririmbyi tugeze muri uno mwanya biba bisaba abe yatoye mikrofone, kandi tuhakoresha ya ndirimbo nyene ya 73. Mugenzi, tera intambwe uze hano imbere dusangire isengesho. Mwana wa data we, yewe ndashaka kuzobana na Yesu ndabisiwe. Icyo gituma mpisemo kuza hano. Mbega nta wundi muntu ashaka kuzobana na Yesu mu bwami bwiwe. Mwami Imana, Mwami ushobora byose, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndongeye kugaruka imbere yawe, ndakwereka ishengero ryawe n'abano bantu bawe bemeye kwitaba umuhamagaro bakaza hano imbere. None rero Mwami, ndakweretse imitwaro yabo. Mwami, nubabohore, izina ryawe rihabwe icubahiro. Buri muntu wese ahagaze ngaha imbere arafise icyo agusaba. Mwami, ndakikweretse, ni wewe usoba mu mitima. Ndakwinginze ngo umwishure, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ariko ikiruta byose, icyo ndabasengeye nuko ubwo tumaze kubona ubwami bwawe bwimirije,
ndagusabye ngo ubahe gukora ibibereye, amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi ubwo bamaze kuza hano imbere ntibaze bongere gusubira inyuma ukundi, kubera yuko Mukaroti yarasubiye inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. None bano bantu bawe ko bitabye umuhamagaro, mwami ndabasengeye ngo mpwemu yawe yera yama barinda, bame bakora ibyiza, kandi baze babane natwe mu guhabwa ibyasezeranye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mwami ngo bari hano imbere harimwo abana, ndabasengeye ngo ubahe kumvira ababyeyi babo, kandi abana biga ubahe kuronka amanota meza mu mashuri, maze bavemwo abana b'ingirakamaro, bafasha ababyeyi, bafasha igihugu, kandi bagukorera, izina ryawe rihabwa icubahiro. Hema gushasha imitima y'abantu bose, umuntu wese yadukurikiranye ahari umuhe kukwiyegurira, kandi niyamara kukwiyegurira umuhe ibyizigiro byo mu iherezo ryiwe, izina ryawe rihabwa icubahiro. kubana natwe no kudukomeza no kutwuzuza ibyizigiro kuno mugoroba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.